ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu gisata c'ubutungane. Leta y'u Rwanda ivuga ko yiteguriye kuburana mu rubanza umuryango wa Paul Rusesabagina washingishije mu butungane bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abunganira umuryango wa Paul Rusesabagina batangaje ko kuri genekerezo ry'uno munsi wa Mungu ariyo tariki ntarengwa kuri leta kugira ngo isubize ibibazo yahawe, itabikoze urubanza rukabandanya uko bitegekanijwe. Umuryango wa Paul Rusesabagina witwaye uvuga ko Serugo yanyurujwe kandi akaborezwa igufa n'u Rwanda. Aha ugasaba indishi y'akababaro kagera kuri miliyoni z'amadolari amajana 4 ya Amerika. Icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda yabwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana i Londres mu Bwongereza ku kiganiro bagiranye kuri telefone ko leta y'u Rwanda yamaze kwishura ibibazo yabajijwe mu butungane bwa Amerika ku kirego ca Rusesabagina. Icyo abantu bagomba kumenya nuko niba hari watanze ikirego arega leta y'u Rwanda, leta y'u Rwanda nayo ifite uburyo igomba gusubiza icyo kirego, ifite uburyo igomba gushyiraho abavoka n'imyanzuro baba bagomba gukora kandi bakabitanga mu gihe. Bivuze ngo rero abantu bagira impungenge, igihe cyatanzwe kizagera, leta y'u Rwanda nayo yagize ibyo ikora yasabwe. Abavoka barahari, ibyo bagomba gukora barabizi, inshingano zabo barazizi, nta mpungenge zihari, haba kuba biteguye ndetse haba nuko bazasubiza ibibazo byabashijwe, ndetse n'urubanza nirukomeza haba kuba baburanira leta y'u Rwanda. Kuba leta y'u Rwanda yiteguye kujya kuburana urubanza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urubanza rw'umuntu ufungiye ku butaka bwarwo, ibyo byo bisobanuka bite mwebwe nk'igihugu nka leta mubibona mute? Uburyo tubibonamo ni ukureba igomba gukorwa ni kijyanye n'amategeko. Niba ikibazo cyageze mu rukiko, niba tugomba kunagaragaza ko leta y'u Rwanda itakagombye kujya kuburana mu rukiko runaka cyangwa se kuburana ibintu runaka hanze y'igihugu, nta handi wabigaragariza utagiye muri urwo rukiko. Kuko nk'uko watangiye ubivuga, ikigaragara ni uko niba abantu batanze ikirego, urukiko rukavuga ruti niba uwarezwe tariki runaka atagize icyo akora cyangwa avuga, urubanza ruzakomeza. Leta y'u Rwanda irabisuzuma ikareba ishatse ifite n'uburenganzira bwo kutitaba. Uzi ko ubwo burenganzira buremewe mu rukiko, nk'uko mujya mubona abantu bajya mu rubanza rwagira hagati bakarwivanamo. Burya ni ibintu byemewe, amategeko abateganya yaranateganyije uko bizagenda. Nta mpungenge rero abantu bagomba kugira, nibategereze wa mugani igihe iyo tariki izaba yarenze, noneho bakavuga bati dore dukomeje urubanza, leta y'u Rwanda iravuga iki, irakora iki. Nk'uko nabivuze, niba ashyize abavoka nibwo abantu no bazamenya position cyangwa se uko u Rwanda ruhagaze muri iyo dosiye. Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe. Kuisao president wa Ukraine Volodymyr Zelensky uno musi kwa Mungu yagiranye inama n'abakuru b'ibihugu indwi bitunze gusumba ibindi kw'isi. Ni inama yabaye bice ku buhinga bwa none. Abategetsi ba Amerika, Canada, Ubwongereza, Ufaransa, Ubudagi, Ubuyapani n'Ubutaliyano bavuze ko bahuye na president wa Ukraine mu ntumbero yo kwereka Ukraine ko bari ku ruhande rwayo mu ntambara irimwo n'Uburusiya. Inama yo kuri no wa Mungu hibaye mu gihe Uburusiya buriko bwitegurira isabukuru y'imyaka 77 iheze hoze ari Union Soviétique gitsinze intambara y'abanazi b'Abadagi. Uwo munsi urahimbazwa cane mu Burusiya. Ukraine ikaba yanagabishije abanyagihugu bakiri mu gihugu ko Burusiya bushobora kugaba ibitero vyinshi mu ntumbero yo guhimbaza uwo munsi bufata nk'intsinzi ikomeye. Hagati aho Ukraine yatangaje ko igitero Uburusiya bwagavye kuri rimwe mu mashure ari mu gisagara kiri mu buseruko citwa Bilohorivka cahitanye abarenga 60. Ukraine mu bindi yagije Uburusiya uno munsi no kugaba ibitero ahari bibanza vy'iratiro bitandukanye. Muri rusangi Ukraine yemeza ko Uburusiya umaze kubomora ibibanza vyayo vy'iratiro vyababa amajana 2. President wa Syria Bashar al-Assad yagendeye no munsi kwa Mungu Irani agirana ibiganiro n'umukuru wa sentare nkuru y'ico gihugu. Muri ivyo biganiro impande zose zavuganye ko zibwirizwa gukomeza imigenderanire y'ivyo bihugu bisanzwe ari inshuti magara. President wa Syria yagiranye kandi umubonano na president wa Irani
televiziyo y'igihugu muri Iran ikaba yatangaje ko President Ibrahim wa Iran yabwiye mugenzi wiwe Al-Assad ko Iran yishimiye igihagararo Syria ifise, yemeje ko Syria y'ubu yubashwe gusumba uko vyari imbere y'intambara. Amakungu akaba abona Syria nk'igihugu c'ijambo n'ijunja. Urugendo rwa President Bashar al-Assad muri Iran ni urwa kabiri akoze muri ico gihugu kuva intambara yo mu 2011 muri Syria itangura. Televiziyo y'igihugu muri Iran ikaba yatangaje ko President al-Assad yabwiye mugenzi wiwe wa Iran ko ubucuti buri hagati y'ibihugu vyabo buri mu vyatumye Israel ireka kwibasira Syria mu 2015. Iran n'Uburusiya vyaragize uruhara mu kugerageza guhagarika intambara muri Syria. Mu Burundi ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka PAF mu mfunyapfunyo vyemeza ko bigiye kwihutisha itangwa ry'impapuro z'inzira. Abakozi b'ivyo biro batangaza ko ibikoresho vyabura akabari navyo vyahora bituma abazisaba bashobora kumara amezi batarazironka vyabonetse. PAF yemeza ko ubu usavye urupapuro rw'inzira azoza araruronka inyuma y'imisi 3 gusa. Inkuru tubaza mugenzi wacu Desire Hatungimana. Impapuro z'inzira zirenga ibihumbi 7 nizo zimaze gukorwa kuvaho mu gisata kijejwe basohoka n'abinjira mu Burundi baronka ibikoresho bigezweho mu kwezi guheze. Urongoye ico gipolisi Komiseri Maurice Mbonimpa ahamagarira abarundi bose bari barasavye impapuro z'inzira kuva mu kwezi kwa 10 mwaka wa 2021 gushika ku bazisavye kwigenekerezo rya 3 kuno kwezi turimwo kwishikiraho bazisabije kugira bazitore, kugira borohereze abasabiza impapuro z'inzira ntibazosubire kumara igihe kirekire bategereje. Yamenyesheje abanyagihugu bose ko huguruwe hagati mu gihugu ibanza 10 iruhande y'ikibanza cy'Ubujumbura bizohora bitanga izo mpapuro. Komiseri Mbonimpa arashikiriza abarundi aho bari hose, umwe wese bivanye n'aho aherereye, aho ababa mu ntara bazohora batonda bagatunganirizwa impapuro z'inzira zikabasangaho bitarenze indwi imwe bivanye n'amasezerano bafitaniye na Posta y'u Burundi. Imuyinga hariho Gishenike, Ingozi hariho Gishenike, mu Kayanza hariho Gishenike, Igitega hariho Gishenike, mu Rutana hariho Gishenike, Imakamba hariho Gishenike, Ibururi hariho Gishenike, Imwaro hariho Gishenike, mu Cibitoke hariho Gishenike, na Bubanza hariho Gishenike. Murumva rero umuntu ari Makamba nagende Imakamba yandikishe bamubwire dossier ya passport, bayimubwire dossier ya passport twebwe duca twibona ngaha mu mashini ubwo nyene. Iyo ngingo yakiriwe neza cyane n'abanyagihugu mu ntara ya Ngozi mu raruko rw'u Burundi ahagwiriye abadandaza benshi. Bamenyesha ko akazi kabo harabo kari karadindiye kubera ukubura ivyo bitabo vy'inzira. Bamenyesha ko ari ingingo nziza cyane bakizera ko izoja mu ngiro. Aba ni bamwe baganiriye na radio Ijwi rya Amerika. Ni ihumure ku Barundi, ni ihumure ku mwenegihugu. Twibaza igihe bokurikiza nk'iyo ngingo bafashe, twabona ko vyokorohereza umwenegihugu. Twese nta mwenegihugu yoga yakabisa, bose nibaza ko boshima iyo ngingo yoba yafashwe, ahubwo murayishire mu ngiro, ntaworeka gushima iyo ngingo. Twari duvize ikibazo cyo kuja i Bujumbura kurondera ivyo vyangombwa kuri pafu, vyadutwara uburyo bwinshi cane kubera ingendo z'umwanya wose, sikintu waja kurondera ngo ucuronka, ariko no mose kumva gishobora kuronderwa mu ndwi mega cakiboneka, twumva ari amashimwe akomeye cyane. Nakomerwa amashi nimba imvugo izojana ingiro, turabishima cyane gose. Twebwe gusa turabona yuko ngaha iyo na ruguru naho birateba, baravuga ngo twanda kujya Bujumbura ngo bigasubira naho nyine bodufasha bakaraba ko batwemeye ko bigira no ruguru burabe nyene baza barabinyarutse. Abari bagifise impungenge Komiseri Mbonimpa abasaba gutekana kuko vyose vyategekanijwe. Amenyesha abanyagihugu ko atanumwe azosubira kwakirwa i Bujumbura avuye hagati mu ntara ngo kuko ivyo bibanza vyuguruwe mu ntumbero yo korohereza abanyagihugu. Fumbure harabari mu misi heze bari bafise amakenga aho gati ibitabo vy'inzira nibike bose bagashaka kuza ngaha. Ubu rero ibitabo vy'inzira turabifise kandi bikwiye, passport turazifise zikwiye. Abantu rero bashoboye kugira impungenge ngo baze kurundana ngaha kandi binabagora bakarinda kuriha yani matike y'ibintu bya transport n'ibiki kugira ngo base ngaha, kandi bashobora kwiyandikisha aho baherereye hanyuma passport zikabashikira mu mwanya muto. Warongoye igisata c'abinjira n'abasohoka mu Burundi
mu ntumbero yo gutuza abahora bikikamukiza mu guhenda abanyagihugu bakabasahura utwabo. Amenyesha ko atanumwe arekuriwe gutorera ico gitabo c'inzira uwundi. Uwuje kugitora nawe asabwa kwitwaza agapapuro yarihiyeko na karangamuntu yiwe. Abavyeyi ariko bararekuriye gutora ibitabo vy'inzira vy'abana babo bakiri bato. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.